kandi les conséquences zo gufata aya maviagra ni nyinshi gaye. Imitima iratera cyane, mwumvise abantu bafiriye ku rugamba ni benshi cyane. Hari abatavugwa kandi ugiye kuraba ama publicité yabo ngo barakwemerera ngo kumara isaha n'inusu. Isaha n'inusu uzo uri kurimba ubutare gagaye. Baribaza ngo ni bongo bakwaremeza abagore babo canke abakobwa babo, ariko amenye yuko fund of amaherezo hazogira igihe zitasubira kurepondre. Sinzi ko mwavyumvise umukuru w'igihugu yaravuze ngo abagabo bamaze iminsi ngo banywa inzoga ngo zikaze cane, ngo baskeye ngo batakima gikorera mu rugo, ngo abagore bagacaja kubafubuzi. Abagore b'abarundikazi ni bake bashobora kubona yuko nimba umugabo agwaye ari bose bagwaye, kugira ngo amube hafi bashobore kuzanana baze kwa muganga. Turi mu gihe hari urwaruka rutaranubaka rusigaye rukoresha ikintu giharayo cyitwa vumbi ya Kongo kugira ngo rushobore kwemeza hamwe byo bandanya. Mwebwe abadoktori muhanuriki n'umuzungu ari muzungu yakoze ibishoboka byose na ChatGPT yarayikoze, nta na rimwe arigera akora produit yongereza uburebure bwa pine. Cumbe rero en Africa Burundi encore plus mu Kamenge canke hehe ruguru baguprometa ngo amapomade canke ibinini ngo mu misi 10 ngo ufise ngo peni ngana ni RF. Hari abantu rero bazi ko guteba mu gitanda kwari ubuhizi, aroke ni kimwe mu ngwara mu zindi. Yaba babizi hawusuye no kuyigamba ngo arateba ngo aremeze. Mu bisanzwe ibijanye n'amabanga mpuzabitsina bimara umwanya ungana guteganya kubaho muganga. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndaba kuri micro rijeho nyene Juste Gael, inyuma camera mwita umusaza. Ndabwira ko no munsi nabakuye hariya ndabazana ngaha turi muri Kira Hospital, aho no munsi twagendeye n'umudoktor sexologue clinicien umwe rudende igihugu gifise. Tumaze iminsi twumva ahana hari ikintu cyakomeye cyane kiho kiravugwa umuco w'ikirundi. Ni hake wumva umugore yarenze ibigo, ariko dusigaye twumva yuko hari umumama afise akajere cyangwa umuhungu wundi amutunganiriza. Sivyo gusa, turanabona byinshi biharawe ku marezo sosio, imiti yongereza ubugabo abagabo, iyongereza ibihimba ndoragitsina Imana yahaye abagabo. Mbega ivyo vyoba biva kuki? Kubarakaranga n'ingeso canke nibihe ingo ziguma zicamwo abantu bataganira. Ndababwira ko no munsi twashoboye kumugendera ni Dr Remesha Raoul, niwe mutumire no munsi. Ndabaramusa Raoul. Turamusa Juste Gael. Nizera ko mumeze neza. Ego namwe turashimura. Karibu kanzi. Niteka ridasanzwe. Ntabwo naje Kira Hospital muri ivuje arakira cyane ategerezwa. Iyo umuntu yumvise ngo docteur en sexologie atahura iki? Ikintu cyambere atahura n'umuntu aza kuvura ama dysfonction sexuelle, izo ngwara zifatira mu bihimba vyirondoka. Ni kuvuga abagabo canke abagore. Kurya ugwara iginyu kaja ku mu dentiste, kurya ugwara amaso kaja ku ophthalmologue. Iyo rero ubona ko bitakigenda neza canke bitameze neza, hari ahantu hari umuganga wavyo rero donc abivura, niwo mu sexologue clinicien. Vyabaje bo gutegura mu gikino gisata narijya mu Burundi atawundi twabumve afise docteur mu ivyo bintu. Alors ivyo kugira ngo uje kuvyiga ni kuvuga ko ufise passion yavyo, nuko ubusanzwe ubona ko hariho un besoin yavyo, kurya umwe wese afise ico ashaka kwiga canke ashaka abona ko akene kuzokora kiba gikenewe muri societe kugira ngo ico uterereye muri societe. Abarundi turafise ingwara tuvuga n'izindi umenga tuzibwira abagenzi, ariko hakaba n'izindi tutabwira n'abagenzi. Umuntu ashobora kwigenda nari wenyene. Twama twabibonye mu ngwara zimwe harimo za brenage n'ibindi, ariko tuze kubijanye n'ibibara bijanye na sexology. Bega vy'ukuri hari ingwara zifatiye ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina zoba zihari zishobora gutuma umuntu ashobora kugira ubumuga na cyane umugabo?
Gaye zirahari nyinshi hari n'abantu usanga bataba bazi ko ari n'ingwara canke bakivura canke bakaza kwivura ariko bitevye. Zirahari hamwe usanga nk'umugabo, urabona twebwe abahungu mu gitondo misi yose twategeza kuba dufise ico bita erection. Urumva uko tugenda turakura tugasanga turafise erection, hanyuma hakagira igihe rero iyo utanguye kubona ko utabigifise uba utanguye kugwara, canke washobora guteba mu gitanda, tuza kubigarukako ndibaza, ugasanga ntugiteba canke ntavyo ugishaka, umurindi wari uriko kera si uriko ubu, vyatanguye kugabanuka canke meme vyaheze. Izo ni zimwe mu ngwara rero zikunda gushika muri ivyo bihimba muri aya magara yacu ndoragitsina. Uratubwiye ko umugabo afise ubugabo mu gatondo ategerezwa kugira erection, mbega kugira ngo iyo erection igende kopo ihere haba habaye iki? Alors nibutsa yuko muri culture yacu africaine canke nuvuga nko mu Burundi, mu muco wacu ubugabo bw'umugabo saserezime ukungene ubumeze ukora neza amabanga mpuzabitsina. Iyo rero atavyo ufise canke atavyo ukora neza, wowe ubwawe urabona ko utaye ubugabo, uravyumva. Alors kugira ngo bigende donc ico kibazo cawe ubone ko bitakigenda neza, hariho ico no kwita nkoresheje amajambo yo ku muganga amaphase d'érection atuma twebwe abahungu tuba abagabo. Hariho kubishaka d'abord, uravyumva, ico cambere kumva kubishaka, hakaca ubwa kabiri kumva ko yahagaze wagiye en erection, hakacaba vya bindi bikunda gushikira abahungu benshi nibaja ngo bejakiye utuntu umengo nutuzi tuza kuri peni juste yamaze kuba excité, akona kantu bita liquide seminal. Havuye ako rero ni hamwe turi dushikira ico bita orgasme tukejakira, hanyuma tukaca ikacigwa. Ni phase ya gatanu. Alors kugira ngo ugware rero gico bita ama troubles érectiles, nuko kimwe muri ivyo hari kitagenda neza. Kenshi rero bikunda gupfira muri kubishaka, arico bita libido. Kubishaka birakunda benshi bigahera. Abahiga baravuga yuko ku mwaka turata testosterone imwe ku mwaka bivanye n'ukuntu twifata. Hariho normal, hariho valeur normal hagati ya 6, 7, 8 twategeza ko twose dufise. Mugabo kubera ko inzoga tunwa canke ama stress canke alimentation itari équilibrée canke fatigue bigenda birakoroka, ugasanga rero bwa bushake bugenda burahera, ukirotuva umunsi urahera idahagaze, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, ukumva umugore kugira aje ngaha kwa muganga, umugabo arashobora kumara nk'indwi yose canke ukwezi watankozeko. Nawe umugabo avuga ati je ndashobora kumara indwi zibiri atavyo numvise ko nshaka, aho ucumenya yuko uragwaye nta libido ugifise. Abo n'abambere. Aba kabiri nabo nundi mugwa abantu usanga arafise libido mugabo afise faible érection, donc nta nguvu ibifise, ukaca usanga ntashobora kugira acte coital, ntashobora kugira penetration canke niyo yayikoze arumva ko atanguvu ifise, ubye ikacigwa. Uravyumva. Hagaca bundi mugwa wa gatatu rero abandi nawe usanga agira yinjize yamaze guheza. Uravyumva, yagize ejaculation précoce, umusoda agafira ku rugamba hakiri kare. Hagaca bano yundi ntihagishika iciyigwa. Uravyumva, unundi mugwa. Hagaca bana abandi rero iku ya kabiri atigera yironka, bifata umwanya muremure. Hagaca bana abandi rero batigera baheza. Twega abahungu guheza niko kwejakira. Iyo rero ubonye ko usika ufise des difficultés à éjaculer, nayo nyene n'ingwara subuhizi. Hari abantu rero nk'ico uvuze bazi ko guteba mu gitanda kwa rubuhizi. Alors que ni kimwe mu ngwara mu zindi. Iyo babizi ntawusuye no kuyigamba ngo arateba ngo aremeza. Tuvuge ko abantu biyumvira uko bigoye ko bashika ku mbona kazoza kuko bateba kuja ku mirimo. Nuko ntani bazoshikamo bagwaye. Nuko muradusigurira ivyo bintu vyose. Kugira ivyo bintu vyose mwatubwije ama stress, mwatubwije kijanye na alimentation, mwatubwiye n'ibindi vyinshi. Nivyo gusa vyo bitera rimwe na rimwe amakosa
aguma yiyongera mu rugo bukebuke umuntu atavyaza. Cane cane ibintu bituma umwasi wa mbere ni inzoga. Ubuheruka sinzi ko mwavyumvise umukuru w'igihugu yaravuze ngo abagabo bamaze iminsi ngo banywa inzoga ngo zikaze cane ngo basikeye ngo batakimaje korera mu rugo ngo abagore bagacaja kubafubuzi. Rero umwasi wa mbere ni inzoga, kimwe mu mwasi wavyo ni inzoga vraiment. Hagaca haba ni alimentation itari équilibrée gaere. Abarundi ntiturya neza cane, ni bangahe barya amafuyi ku munsi, ni bangahe bafungura neza, ni bake gose. Hanyuma hariho n'aya ma stress yo kazi y'ubuzima bwa misi yose, uca usanga rero bifise ico vyimpacta bose muri ivyo bintu. Hagaca haba n'ikindi rero nyamukuru nibagiye kindi no garuka ko abarundi turafise ico bita angoisse de performance. Uravyumva, sinzi iyo twabikuye umengo basukuru bacu navyo bari bafise. Nibaza ko ari generation ya pornographie, ama pornographie amaze kuza, urabona umuzungu muri rya séance ya pornographie amara isaha canke 45 minutes. Wowe umunsi wa mbere uzoza kubikora uzobona wejakiye moins de 1 minute canke moins de 2 minutes. Ucumenga uragwaye, ariko hariyo la limite normal physiologique tutegeza kwa tukora, haba ku ya mbere na ku ya kabiri, iri naturel. Wewe kora yuko wejakiye munsi y'umunota umwe ucubona kugwaye. Kweri yo angoisse de performance rero tugenda turabwirwa n'abagenzi kwirigara mu kabare yabo dusangira nkuko umengo ikintu ca mbere kugira ngo wemeze umukobwa uko watevye cane, alors que c'est faux. Ivyo rero bica bituma rero abagabo benshi baca bagenda gufata bimwe bita ama Viagra. Niho ucubona rero bice bagena navyo ngiri biri mu ngaruka z'ivyo bintu two turavuga rero mizo ngwara. Imbere ko dushika kw'ivyo binda abantu bakoresha kugira ngo bashire ku mwanya munini bari mu iryo banga, dusubire tugaruke. Urugo ni babiri. Iyo bishikiye umuntu ugasanga ayo ma etape yose ageze nko ya kabiri canke ya gatatu, mwebwe mu basanzwe babitura nga birashika umukenyezi akagira ica mubwiye, mbega muravye ingene abakenyezi ico gihe baba bamerewe eka nabo bagabo bariko barabashikira, urugo ruba rumeze gute? Alors iyo bitagenda neza cane muri ico kintu donc amabanga mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore bitagenda neza, iyo basanzwe badafise ico no kwita communication imeze neza biratera ingorane. Uravyumva, biratera ingorane gute? Ni hamwe umugore acitangura kugaya gusuzugura umugabo, hanyuma umugabo wenyine ubwiwe arabanza kisuzugura, arabanza kubona yuko atakira umugabo arakagabo, aratubugabo mu rugo. Hanyuma iyo rero bataganira, hatari kiganiro hagati yabo, bica bitera ingaruka mu rugo nyinshi, induru canke kuja kwenga ibigo. Hanyuma rero abagore b'abarundikazi ni bake bashobora kubona yuko nimba umugabo agwaye ari bose bagwaye, kugira ngo amube hafi bashobore kuzanana baze kwa muganga. Kurya umugabo ashobora guherekeza umugore ku ginekologe, niyo umugabo afise ikibazo vyari kuba vyiza, vyari kuba biryoshe kubona, birashika ariko si benshi. Kandi iyo ubonye umugore azananye n'umugabo, iyo ubonye umugore n'umugabo mu rugo rwabo babiganirako, bakabona ko ni ikintu gisanzwe, ni ikintu kivugwa kandi ni ikintu gikira, iyo bazananye kwa muganga nubwo baha nka paracetamol nukuri barakira, kubera yuko ingwara ni yabo. Iyo umugabo afise ikibazo umugore aba afise ikibazo, gayeri barakira, biranyaruka gukira gusumvya wa mugabo yatinye kuza kwa muganga canke yaje kuri pression y'umugore. Haba shinga nawe bavuga bati nivyo ntibigenda neza, ariko ivyo muri ko murambwira je madame naco yobimbwirako. Ubwo ni rero bakenyezi batinya kubwira abashinga nawe babo ibitagenda neza mu buriri, kubera batinya ko bava babaza aho handi basomye ku nturire. Kenshi rero gagayere navuze bikunda gupfira muri communication. Urumva umugabo n'umugore b'abarundi baravugana vyose bimwe bimwe bikuru nyamukuru, muga bageze ikintu c'amabanga mpuzabitsina yabo ni ikintu bataganirako cane, ni ikintu hamwe unasanga n'umugore atazi umugabo nyene ivyo tuma aryoherwa, umugore atamenya ivyo umugabo ivyo tuma aryoherwa. Iyo ntambamire rero ya communication hagati y'umugabo n'umugore ni ituma umugore atinya kubaza umugabo canke kubwira umugabo.
n'umugabo agatinya kubwira umugore canke kuganiriza ico kintu c'umugabo, niyo yoba mukorera ibintu nabi atamutegura neza canke avuga ati ibi bintu maze imisi umbwira canke iyo urabingirira ndababara, ntashobora kuvyubuka kubivuga kubera yuko avuga ati ntayimubwira sinzi uko nabifata. Urumva ya ma insécurité y'abagabo, ya ego y'abagabo ikizi kavyonona, ugaca usanga rero aratinya ukuntu aza kuvyakira. Niho uca usanga rero bigumye uko arahoze nawe arahoze, bakaca baja mu ma SRR rero. Hama kandi bica vyica, umva long terme biraza kwica urugo, biraza kubisha urugo. Urumva nahabona ko abimukorera nabi, nahabona ko atakikora neza nka mbere, iyo atari umugore w'amanyama ashika bimubwira, arabimubwira indirectement, ntabura akajambo kamwe akubwira. Benshi uzawumva ngo sinaje kuraba televiziyo iwacu narayiraba, sinaje kurya umuceri n'ibiharage iwacu narabirya, ntucumva ko kwahaye message. Rero umugabo aciye ubwenge ucubona yuko hari ikintu kitagenda neza. Rero amajambo nk'ayo mu rugo ni mabi musanzwe. Caho gasanga kubwiye ngo ugomba ntaye kare, ngo ubu rirataha kare ngo mfashe iki? Ngufashe iki? Amajambo nk'ayo rero ni amajambo yica abagabo gose. D'abord we amaze kubona ko atakibikora neza, atakiri performant, atagitena iki, ubwo nyine ubwiwe c'est je dirais psychologique dans la tête, aca yibona ko atakica kimaze mu rugo. Nubwo babona ko afise amahera, nubwo babona ko atacaguha, ataca togukorera ku isi, amaze kubona yuko hariya mu gitanda atabikora neza, aratugabo, arabona yuko asigaye akagabo aragasuzoma. Atomboye umugore amwakompanya n'amahoro, mugabo atomboye umugore batafise communication imeze neza, nayo mwene jambo mwene ayo uca usanga aguma avuga ntaco mariye na kare, sinaje gucira n'ibiharage iwacu narabirya. Ivyo rero birica urugo cane. Turi ngaho mu myaka ya kera, banyogokuru ntitwigeze twumva bo bagira abantu baja ko babafubuzi, ariko ubu haraharawe ijambo umufubuzi. Bega ku bwawe bibaza ko ubwo bufubuzi bwavuva kuki? Ni ingeso iharawe y'abakenyezi bamwe canke n'abagabo badagikomunika n'abakenyezi babo kuko abagabo basigaye bafise ubumuga mu buriri? Ikintu ca mbere nibaza gikuru niyo insatisfaction sexuelle. Kugira urinde gufata decision yo kuja hanze uri umugore, niyo insatisfaction sexuelle nibaza ko ari kimwe mu mafacteur atuma umugore aja hanze. Iyo adakwirizwa, atabikorerwa neza, kandi umugabo gusanga ni kinani ntashaka kwivuza canke ntibarabivuganako, kiratuma umugore ashobora kuja hanze. Iyindi ya kabiri nayo ni ingeso. Ni ingeso kuko umugore canke umugabo arenga ibigo ni shwa abakozi. Si yaza ngo vyangoye, c'est un choix bayafashe kabisa. Rero mugabo ikimotiva muno tuvuye muri cadre yacu haba harimo insatisfaction sexuelle. Tuvuge ko naho ngiye tuje kuri uwo mucyo uvuze w'abantu bari insatisfait. Bega vy'ukuri tukiri ngaho nyene, umuntu atari satisfait mu rugo mu mabanga, byari bikwiye yuko aca arondera umupfubuzi cyangwa akarondera umumetresse iruhande? Ntivyari bikwiye na gata, ahubwo nuko abantu batazi twivurize he, tubivuge he, tubibwire nde. Ahandi ho ni ibintu bivugwa gayere, ni ibintu bivugwa kandi ugakira. Uravyumva? Ni ibintu bivugwa kandi bigakira. Iyo rero navuze, iyo hata communication ihari hagati y'umugabo n'umugore, les conséquences z'izo communication itameze neza nuko gucuja hanze. Iyo aba communication imeze neza, mwoje kwa muganga canke akaza kwa muganga akivura kandi agakira. Mugabo benshi abarundi ko bameze nabonye nta communication kwico kintu vraiment ni bake vraiment. Ibiharuro no bamfise cy'abantu maze kwakira nukuri ni bake uzobona umugore n'umugabo, canke ubone umugabo araje umugore arazi ko yaje kwivuza. Umugabo aje kenshi aza umengo abundabunda canke umengo yinyegeza canke umengo birateye isoni kuza kuvyivuza, ariko ari ibintu bisanzwe cane kandi bikira ugasuka mera neza vuba. Turi ngaho nyene, turi mu gihe tubona hasigaye hari ubugwi bwinshi buriko buragurisha ngo imiti yongereza ubugabo, buriko buragurisha ngo imiti yongereza ibihimba Imana yahaye abantu. Bega
mwebwe nk'umudoktor en sexologie clinique ayo makuru muramuyaronka muyakira gute? Ndakunda kuronka abagwayi baza babanje guca kuri abo bantu kubera yuko urumva OMS ivuga yuko 90% des hommes sur terre bafite des dysfonctions sexuelles. Siko ibaze muri kino gihugu cacu naho boba bangana gute dufatiye kuri no stress turimwo, no precarité, kudafungura neza, iyo angoisse de performance, bangana gute ni benshi. Rero abashaba babemerera ubugabo baca baba benshi, kurya havya amashano bavura amashano babaye benshi, n'ababemerera ko basubiza ubugabo canke ngo babongereza peni ni benshi cyane. Rero n'abantu babahenda la majorité nka bose, n'abantu babahenda babajya amahera ya gusa, kandi nta buhinga canke imiti yabo ntibizi ukwina gato, kandi n'imiti uravye n'imiti bakuzanira amabwate yabo usanga ni nta traitement symptomatique seulement kujya kwa Viagra uhejeje umuti uhejeje, kandi ugiye kuraba ama publicité yabo ngo barakwemerera ngo kumara isaha n'inusu. Isaha n'inusu uzoba uri kurimba ubutare Gagayere. Isaha n'inusu gukora iki mu gitanda? D'abord uraruha, umugore aba yarushe, bikarambirana, hama ukagira no guteba guheza deja ntibiryoha. Urumva ko ya angoisse de performance navuga dufise. Urumva rero baguma babeshwa, baracagenda ni benshi, ngira ngo batazi ko muri kira umuganga wavya hari peut-être ngira ngo sino wivuje kare Gagayere canke naho uza ugwaye barakuvura kandi ugakira ugasukamera neza cyane. Barakuvura kandi ugakira ugasubira ukamera neza. Hari n'abantu uzawumva ubwo ngo sikwera ngo peni yanje ari ntoya, ngo sikwera igikoresho canje ari kinini. Mbega kubona hasigaye hari abantu bagomba kongereza ivy'Imana yahaye abantu kubwawe, tuvuge ko nka kurya twumvise hari inzoga zigeze kuza zigakunza kubera ngo zituma ngo umugabo wadasinzira mu gitanda, tuvuge ko bakozaho imitima yabubatse bamwe iri en fait baratusha kuri sensibilité y'abantu cyane, baba bazi ikintu abantu bakeneye cyane, babesha bakakibakometa ku baravanda de l'espoir, baravyumva. N'umuzungu ari muzungu yakoze ibishoboka vyose na ChatGPT yarayikoze, nta na rimwe arigera akora produit yongereza uburebure bwa pini. Umuzungu ari muzungu, nta laboratoire nimwe, nta chirurgie nimwe plastique yirongereza peni mu cunge. Rero en Africa Burundi encore plus, mu Kamenge canke hehe ruguru baguprometa ngo amapomade canke ibinini ngo mu misi 10 ngo ufise ngo peni ngana ni RF. D'abord niya nani ignorance généralisée. D'abord est-ce que peni ndende ingana gute, peni nto ingana gute Gagayere? Yaba babizi ntawo simvye kandi babigura amafaranga menshi rasta, amahera menshi gose kabisa. Urumva yaba bazi ati peni ndende ingana gute, uko Imana yaturemye, la norme ni yihe, la normalité ni yihe, centimetres nyazo ni zihe, ntawo siyo kuja aho haboro kuja kugura ivyo bintu. Muriko murabitubwira ariko ibi biriko biraba kandi no ma publicité uretse ko muri réseaux sociaux amwe ariko biraza ni ibintu kenshi bado bouche à oreille. Bega iyo bishitse umuntu akaza mu izo nzira birafise icyo bifufaza, birafise icyo vyica. Aho mwama mwakira barituye abo bandi musanga izo ngo zaciye zimera gute? D'abord umva ce sont des médicaments zabo, izo imiti babaprometa nuko usanga na traitement symptomatique ziba zirimwo ama Viagra. Wowe uyafashe tu auras l'impression kuri kurakira, aussitôt traitement iheze c'est fini, babiheze. Bavyumva ni nko gufata paracetamol kubera ko umenetse umutwe, c'est tout. Muga paracetamol neza kugufasha kuvura igituma umutwe wamenetse. Bavyumva c'est symptomatique. Rero araza akavuga ati nayagiye hariya ariko ntacyo vyamfashije. Urumva aza nko kumengo uri rosali uje wowe niwe wanyuma asigaranye kuko yarapimye hari kandi bamuriye amafaranga menshi Gagayere, menshi cyane.
turi mu gihe hari urwaruka rutaranubaka rusigaye rukoresha ikintu giharayo cyitwa vumbi ya Kongo kugira ngo rushobore kwemeza yaba bigeme canke abakenyezi bamwe bamwe bataye ibanga. Bega ico coco muri ko muraraba mu rwaruka kubona caje ikintu cyitwa ca vumbi ya Kongo hamwe vyo bandanya mwebwe abadoktori muhanuriki sugwaruka gusaga yeri kibabaje sugwaruka gusa rusigaye gufata ibintu nk'ivyo hariho za farasi hariho za Viagra za Sildenafil za Tadalafil ntizigifata ba jeune gusaga yeri zifata abagabo ubu kora ya angoisse de performance nakubwira kuko umengo umaze isaha mu gitanda nibwo bugabo alors que c'est pas ça qui compte siko kwera ko iyo angoisse de performance rero nizi nzoga arabona ko abikoze yanyoye inzoga canke ameze neza umengo aragwaye nta munota mara canke nta minota biramara umugore ngo yocangaye akaca ashaka gufata rero ivyo bintu vuze agashaka gufata za farasi kugira ngo atebe mu gitanda umaze kugira dependance yavyo Gagayere haregera igihe rero imiti idashobora kureponda sikunda gwakarero ka hafi iyo umenetse umutwe Gayere ntufata paracetamol wamumeneka umutwe misi yose wamufata paracetamol kandi ntihagera igihe paracetamol ntisuye kureponda ukayivaho ukacusimbira kuri eferaga eferaga hagera igihe nari nanigwa ugasimbira kuri nta codeine siko none niyo miti nuko rero baribaza ngo ni bon wakwemeza abagore babo canka abakobwa babo ariko bamenye yuko fin de femme aherezo hazogira igihe zitasubira kureponda kandi les conséquences ni nyinshi Gayere ni nyinshi zo gufata aya Viagra imitima iratera cyane mwumvise abantu bafiriye ku rugamba ni benshi cyane hari abatavugwa mugaro benshi cyane bafira mu rugamba kumva hari abandi vyanka ko isubira kugwa cyo bita priapisme ikaguma ihagaze kanka ku kandi urazi ko twebwe iyo twejakiye niyo orgasme yacu ibaze vyanse ko wejakira ubabare umuhungagira bungana gute bisumbigisa muko murabitubwira ivyo vyose ariko duca dusubira tukagaruka uwara abakenyezi avuga ngo tukija mu rugo ngo umugabo ngo vyari bimeze neza ngo tuvyaye umwana wa mbere ngo vyari neza bukebuke tuvyaye umwana wa kabiri ngo vyarafuma ngo ariko ku mwana wa gatatu kuciwe ngo sinzi ngo nimba afise umuhabara ugasanga uwo muntu nta muhabara agifise uwo mukenyezi ubu pour le moment ibishika ugasanga hari n'abandi bantu bamubwira ngo reka urapima ngo hari ubujene ngo kubunonotse ngo urabe ngo ntuvuge umubwira iki ikintu ca mbere ni ukuganira n'umugabo ca kiganiro Gayere kiba gikenewe cane urabona uyu mugabo usanga nkukuvuze umwana wa mbere umwana wa kabiri umwana wa gatatu niyo abagabo nakubwira ubwa mbere usanga arashobora kubita indwi yose adakoze ku mugore indwi ya kabiri adakoze ku mugore alors que yatanguye kubona yuko atameze neza yatanguye kubona yuko agwaye ubu rero asigaye yitahisha ijoro benshi ashayitahisha ijoro agakwiye ubuzi bwinshi agataha ijoro aca mu kabara agateba akaca ataha mu ijoro madame yaryama indwi gahera indwi ya kabiri ya gatatu ukwezi madame mu mutwe ikintu ca mbere aciyumvira ama insécurité acaba menshi ntakinyumvamo aramvanga hari ikintu kitagenda neza uko biri kose iyo rero ubonye situation nk'iyo Gagayere umugore abonye situation nk'iyo vugana n'umugabo benshi yumva ngo je ntamukozeko ngo ntiyigira bishaka ngo ntiyigira mbwira urumva nuko abagwaye mu rundi canke yifitiye stress fatigue mugabo azi neza yuko niyabikora biraza no kumugora kujana erection rero nk'uyo muri abantu baganira Gayere nta kibazo vyoteye mu rugo mugabo problème ahantu iri cane ni ntibavugana barafise amanondi menshi cane kabisa baravugana ibi biriya ratio inzu amashure ibiki mugabo hageze kucerekeye épanouissement sexuel ati ndakunda kungirira ibi iyo ngiriye ibi ndabikunda iyo kurangira ibi cyane sinjoherwa cyane ntaco muranumva ico ni ikintu langage ibuze mu ngo nyinshi bica bituma rero umugore acitangurira ama insécurité aramvanga ntakinyumvamwo canke ibindi bintu hari abakenyezi babona umenga kubibwira abagabo atari wabitanguye atari umugabo bitanguye yoba yeruye bitahura gutega muganga ya culture turimo urumva culture turimwo abadame bari pudique urumva ni bake binisya
ni bake bumva yuko boshobora kubwira umugabo ati tugerageze ibi n'umunsi ndakunda iyo ngiriye ibi canke ndashaka n'umunsi ko duhindura position ibiki n'abafaso ni bake cane bake nibaza ko arabana y'Ibujumbura peut-être mugabo ni bake kandi ico kintu burya ni si vyiza ni kuvuga ko ni umugabo azokama bishaka ni umugabo azokama abikenera nawe umugabo yamabikenera amabishaka ico akora ni kwiryohera gusa yejakire c'est tout si vyateza ko ari ikintu cyateza kubaryohera cyateza kuba tuma banwana byateza ko ari biryoshe cyane si umuza kubona murabikoze ariko usanga umugabo ari ngaho juste kugira ngo yisuraje c'est tout nta épanouissement ntibikiryoshe mu bisanzwe normalement ibijanye n'amabanga mpuzabitsina bimara umwanya ungana guteganya kubaha umuganga alors uko Imana yaturemye physiologiquement ku ya mbere ni hagati y'umunota n'iminota 2 canke moins d'une minute bivanye n'ukuntu wateguye umufasoni wawe kandi bivanye n'ukuntu amuteguye murashobora guhereza rimwe gayero si ko twe turanyaruka c'est physiologique mugabo kuri ku ya kabiri rero ntanda kumare ni hagati y'iminota 3 ushaka ku minota 10 urashobora gushaka ku minota 15 mugabo au-delà de 15 minutes umaze kuja mu 15 orgasme canke anejaculation naho bimaze nka plus de 6 mois wama wejakira au-delà de 15 minutes ni ingwara avyumva ni kuvuga ko babandi barondera kumara isaha n'inusu babandi barondera kumara 35-45 minutes ngo niko kwemeza umugore c'est du charabia ce qui importe cyane gagaye nukuntu wateguye umufasoni wawe nukuntu wateguye umufasha wawe neza ku buryo aha kubwira ati jako muhereza presque rimwe urumva kandi ugatena ko konte yuko wahejeje mbega canke ndagufashe guheza nico kiri très important ya communication kuba d'abord uzi madame akundiki madame ibi abikunda ibi cane ne mukurera ryoherwa iyo ivyo ubizi umugana w'abanyarwanda ni vy'ingenzi nivyo bituma muryoherwa nayo ugiye kumara isaha yose canke amasaha 2 mama muri ya maviagra wo kurafata utigeze umutegura ni nko kuvomera amazi kumbata abo arababara urumva arababara aragira amafrigidité aragira amadisparenie nzo mu ngwara umudamu agira kubera ko umuteguye neza washose ugira winjiza hama nawe ubwawe abahungu babizi gaire no kwejakira nico cyambere kituryohera umubona utevye kwejakira gaire wumva ukumariki uraruha umugongo uraruha bavantu uraruha urifuza kuvesa bika vyanse kwejakira to ucushishwa hari uzawumva ngo je ngo n'udukudu 5 ngo ndadukora vyovyo n'ubugabo alors biva n'umwanya mu bikoze mwiriwe muhira nibo mugapana bintu bikurikirana cyane si vyiza mugabo hari abantu usanga kuwa mbere mu gitondo saa 6 mwijoro kuwa kabiri mu gitondo saa 6 mwijoro uko gushika dimanche si vyiza uwo mugabo yogwanya gute kugira ngo umukenyezi wiwe arabe ko ari ingeso canke ari ibintu bimushikiye ko ari ibihe vyiwe bibi kugira ntaje mu bafubuzi umuhano uri kigabanya ko bamuga umugabo ico umuntu twomuhanura ego kugira umugore ntazoje mu bafubuzi umugabo nagire sport nagabanya inzoga canke azihebe nafata umwanya wo gufungura neza aronse mboga nyinshi aronse ivyo vyamwa afungure cane cane na sport ivyo birafasha no kuruhuka hama ntaze kubikora azi ko arusha wowe wiriwe ku kazi wiriwe muri sedentarite egaye wiriwe muri sedentarite wiriwe wicaye cyangwa wiriwe mu muduga wiriwe mu stress y'akazi uratashe uciye mu kabare 2-3 kubise steak urakubise ragu niko wama misi yose uratashe mu ijoro wowe wa performa gutegagaye umubiri urarushe deje wowe wa performa gute harakamutera abarundi narijya mwashoboye gwikemura kugira ngo mufashe ingo zoye gusambuka zoye gusubira inyuma burya umuryango utarangura neza amabanga y'abubatsi biroroshe kushika mu mbona kazoza biroroshe kuteye oya ntibashobora gushika 100 ans 1000 ans même ntibikundi bavimva ku bandi rero nibaza yuko ikintu ca mbere nuko abarundi bo kuva yuko ufise ikibazo nk'ico kagaera
ko ni ikibazo gisanzwe cyane, bareke kubona ko mengo ni ikintu kiri tabu, ni ikintu mengo kigoye, mengo bambonye nje kwa muganga no bamenshi. Kujya ubona ko ugwaye amaso uje ku oftalmologue, ubona ko hari ikintu kitako kiragenda neza, ja kwa muganga. Ico ni cambere. Icya kabiri naco ndahanura gose ngo baganire, bagine communication ya kuganira ku bintu vyose, ntihaba amanondi hagati yabo. Hanyuma abagabo nabo uzi ko bitari kuragenda neza, simba kwa muganga. Nturindire abarundi twivuza ko turwaye cyane, urashobora kuza juste ukagira amace ukarabisha bimeze gute biki, kugira ngo wevite kuzogira amapani canke kuzoba utameze neza. Hanyuma urugo rutari satisfait sexuellement gaye n'urugo rubishe cyane, ni urugo rubishe kuko hacavyuka ingorane nyinshi mu rugo, hacavyuka n'utuntu duto bahora bafashanya bice bicika ama elastique, ugasanga hasigaye hakanye inzankano. Je ndaza amakama couple, umugabo aza akambwira ati madame yataye urugo, madame aramaze gutura urugo kubera yuko jewe vyanse ko nivuza. Aho aba yaraciye kuri babandi bose twako turavuga. Rero nibaza yuko urugo rumeze neza, ruri équilibré, ruri hariho satisfaction sexuelle, urugera kure yambona kazoza nta ntamwe batoshika. Cyongeye bitabaye hari gihe usanga n'imigambi itabandanye. Ndoya none mufise urugo muri babiri, hariyo kitako kiragana neza kandi nuko muracumvikana ko canke umwe ariko arakinyegeza, umwe hagufasha uyundi ariko aramugaya canke amwishura nabi, bice bisambuka gayera. Cyugo cyo sambuka automatiquement. Ndagushimira nyakubahwa muganga. Urakoze cyane gayera. Nizere ko n'ikindi gihe nitwahamagara muzotwitaba. Nukuri nuzutinya. Nuko yari iteka ridasanzwe, tubashimire mwese mwavyo murimo. Urabana natwe. Nizere ko kino kiganiro gifise ico kizomara. Tugiye gufata umwanya ukwiye kugira ngo turabaganiriza ku ibi bibazo ndoragitsina. Ndababwira ko kuri mitwaye je nyene Juste Gael, nyuma camera mwita umusaza. Mukama aheza giringo, azikomeze, aze kuvugana, aze n'inyishu y'ibibazo vyayo. Bye bye, c'est la vista. Ula ushuru mushu, hushura none.